umwana akiri muto arakenewe impanuro ego hagati y'abavyeyi umuvyeyi akicara umwana akamuhanura akamubwira ati erega mwana ntuzokora ibi ntuze wibe ari ikintu ukeneye uzudusabe ivyo bintu umwana afite uburenganzira yuko umuvyeyi yomusaba ico ashaka. Radio Television RTBB nijwi ryiza Burundi bwiza. Bakunzi bimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi RTBB, mwaka kanya turi mu kiganiro agateka k'umwana, aho dushobora kwibaza tuti mbega umwana agifise imyaka mikeyi hoba hariho ibintu adashobora guhererwa uburenganzira ngo nukubera yoba akiri mutoyi atabwo yoba hari ikintu aterera mu muryango kijanye no gukoresha ingufu ziwe kugira ngo noneho ivyo bintu ashobore kubihererwa uburenganzira. Ni mu kiganiro agateka k'umwana aho tugiye kuraba ibintu nyamukuru umwana ahari mu kibano canke aho ari imbere y'abavyeyi biwe, aho atungiwe, no kuvuga aho arerewe, ibintu nyamukuru nubwo yoba akiri umwana ategerezwa kuronkera uburenganzira, ashobora kuronka amahigwe yo kubironka nubwo nyene yoba akiri muto. Ndabibutse rero yuko turi kandi mu kiganiro agateka k'umwana kuri radio televiziyo Burundi bwiza, ikaba icisha ibiganiro vyayo ku mbuga ngurukana bumenyi Facebook, YouTube, Twitter na Instagram. Nkuko kandi mubibona ndi kumwe n'umutumire muhire. Imbere rero yuko twinjira mu kiganiro nyezina twutangura tukabidondora, jewe nitwa Tuyisenge Prime, hama namwe mushobora kwidondora mukabwira abariko baradukurikirana uko mwitwa. Kwizina ni Yvonne Bukeneza. Ego murakoze cyane. Turi mu kiganiro agateka k'umwana, aho tugiye kurabira hamwe ibintu nyamukuru umwana ashobora kugirirwa nubwo nyene yoba akiri mutoyi, mu gihe atoba nawe arafita ingufu ngo akore ivyo abantu bakuze bakora mu kugira ngo atange intererano mu mibereho y'umuryango aba abayemwo. Nico rero tugiye kuganira ko n'uyu mutumire muhire turi kumwe, aho tugiye guca hirya no hino ngo ivyo bintu dushobore kubirabira hamwe ndetse n'abariko baratwumviriza bashobore kugirirwa amahigwe yo kuvyumva. Ego mutumire muhire, turi mu kiganiro agateka k'umwana. Mbega abana warabaye umwana canke urabona aho abana baba bakiri bato n'ivyo tuzi. Hari rero ibintu umwana n'ahaba akiri muto mushobora akubwira bariko baratwumviriza, mbega ni ivyahe ibintu nyamukuru? Turazi ko hariho vyinshi, ariko hari ivyo usanga ari nyamukuru umwana ategerezwa kuronka. Mbega mubwira bariko baratwumviriza bimwe muri vyo kugira ngo tugende tumenya ico umwana agirirwa amahirwe yo kuronka nubwo yoba akiri muto. Yego. Hariho nyamukuru ibintu umwana afite uburenganzira. Yego. Umwana akiri mutoya arafite uburenganzira bwo gufungurirwa neza. Yego. Akanambikwa. Muri gufungurirwa umwana afunguye. Yego. Nihagira amagara meza, ntagwaragurike, umwana arakura neza. Kandi arumva ko yisanzuye muri we, afise ubuzima bwiza. Umwana afungurirwa neza, aranambikwa mbere. Umwana ntagenda ari gusa kubera ko arafite uburenganzira kwambikwa mu gihe abavyeyi biwe canke abarezi baba bafise uburyo bwo kumwambika. Yego, turabona umwana ari mu muryango birasabwa yuko afungurirwa. Nanone urabona abana bakiri bato barakunda kugwaragurika cyane iyo atagiye aritabwaho kugira ngo afungurirwe neza canke yambikwe, ntaza ari kumbagaza mu mpuzu imwe. Ivyo biratuma umwana yiyumva mu muryango ko afise agaciro mu bandi. Yego, akabona ko afise impuzu zarakuranya. Yego, arumva yuko adaturubitswe cyane gose. Kuko n'abakuzi ubwabo baravyigirira. Yego, hari ikindi mwo tubarira? Agateka k'umwana, ikindi kintu nyamukuru twovuga kira nka kabiri nikijanye no kujana kw'ishuri. Yego cyane vraiment. Umwana akeneye kujana kw'ishuri kubera ko nk'iki gihe tugezemwo umwana harageze k'igihe yoja kw'ishuri
akungura ubumenyi aparira burya abafise muhira arakeneye kujana ku ishuri akamenya gusoma no kwandika kubera ko agumye muhira atamenye gusoma no kwandika nk'ubu tubiravye muri iki gihe ucumengo umuntu wese arakeneye kujana ku ishuri akamenya gusoma no kwandika haba no mu kazi baba bamutumiriye akabazi gusoma no kwandika yego turagenda tubona vy'ukuri umwana birasabwa ko ajana ku ishuri yungura ubumenyi abavyeyi nibabimenye kuko ku ishuri twovuga ko ari education secondaire kuko hari ibyo yigira mu muryango muri famille habaye iryandero yahajya ntihagije nuko rero ubuhoho urabona barabajana mu za maternelle muri crèche bakaza bariga bakiga bakiri bato cyane hajya rero naco ico kintu ni ciza gose none mbega umengo murambona hari abavyeyi umwana iyo kesi bari nko mu kiruhuko hageze hariko haregereza amashure ukabona umwana yibukije umuvyeyi ati erega ryari tuzotangura ku ishuri kaza wumva ameze nk'umutuka ngo mbega ngo urafise abizoriha abo nabo babwira ikigaye abavyeyi bameze nk'uko ikintu no bahanura nuko bamenya yuko nabo bakiri batoye barabikorewe kandi umwana arifitiye uburenganzira kuja ku ishuri umwana ari ikintu asavye umuvyeyi abona yo kironka ategeze kukimuha akamuha ikintu abona ko bikwiranye kugira yige neza atekanye kubera mu gihe umwana atakironse hana haca mu busuma kubera afise mu mutwe ko yoja ku ishuri agaja kuciba bigaca bimugira ingaruka ariko rero ikintu hanura abavyeyi nuko mu gihe umwana yoronswa ico kintu yogenda ku ishuri bitamugoye akareka kumurya umutima kumuturubika kubera ko amuturubitse aca yiga nabi mu bisanzwe umwana ari imbere y'umuvyeyi kurya akiri muto hoho gutahura ngo umuvyeyi yabuze ngo ayo kumurihira ku ishuri kare bimuza mu mutwe ahubwo ari imbere y'umuvyeyi yumva ko byose abifise imbere haruhande y'uko Imana hagira ikikoze we watabura avuga ati avuga ati Imana naho bikora ikizoca ku muvyeyi wanje hama bigende neza cyo gituma guma mwizigiye umuvyeyi cyane gose ari ikindi kintu umwana afitiye uburenganzira umwana arakeneye kuvuzwa kuko umwana ari muto aragwaragurika umwana ntarabaramenya ngo je ndagwaye ngo mezuku ariko umuvyeyi umurezi wiwe abiravye avuga ati uyu mwana wanje aragwaye arakeneye kuvuzwa kugira ngo umwana ntagire ingorane kuko umwana ntaba arironderera nta buryo abafise arakeneye yuko yovuzwa urabona abana bakiri nabato cyane cyane abari munsi y'imyaka 5 baragwara cyane n'impfu zigaragaza keshi mu bana usanga ari bajya abana bari munsi y'imyaka 5 rero abavyeyi bo babona barabona umwana arize umwana ashobora no kugwara ntamenye ko afise ibimenyetso by'indwara rero nibo bababera ijisho ivyo bintu bahererwa uburenganzira by'ukuri umwana agwaye navuzwe naco ni ikintu nyamukuru gisabwa ko yogirirwa umwana nubwo yoba akiri muto ikindi kintu twavuga umwana akiri muto arakenewe impanuro hagati y'abavyeyi umuvyeyi akicara umwana akamuhanura akamuga ati erega mwana ntuzokora ibi ntuze wibe ari ikintu ukeneye uzudusabe ivyo bintu umwana afite uburenganzira yuko umuvyeyi yomusaba ico ashaka ari cyo atarose umuvyeyi akamubwira mu mutekano ntamujye umutima kuko umuvyeyi ari umutima umwana aca yumva yuko agatika kiwe kahungabanye birasabwa ko aba ahantu yisanze kuko iyo ahabwa impanuro ababona yuko by'ukuri abavyeyi bamwiyegereje nubwo yogira amakosa ntibace bamuha ibihano bamufatira ibihano ngo twatundi yarekurirwa n'amategeko acatura ngo nuko yakosheje ahubwo impanuro nizo zikuru Ego bakunzi b'iradio ikaba nimbonesha kure y'ivyiza by'u Burundi turi mu kiganiro agateka k'umwana nibaza ko muri ko murumva ibintu nyamukuru umwana ahererwa uburenganzira mu gihe aba ari mu muryango harerewe canke aho yavukiye nibaza yuko muri ko munguka ibintu byinshi tukaba turi kumenye n'uyu mutumire turiko turaganira
abana birashika bakibaza yuko abavyeyi boba bafise byose ariko bashobora gukora aho bageza mu kugira ngo bagaragaze urukundo babafitiye mu kubarosa ivyo bashobora kuba bafise, ariko hariho n'ahandi ushobora gusanga ivyo bintu badashobora kubitunganya byose. Ari nayo mpamvu twobabwira yuko usanga hariho amashyirahamwe amwe yitaho agateka k'umwana nka UNICEF yitaho cyane agateka k'umwana mu bihe baba bajyanwe no ku ishure canke mu bindi bihe bakagira ikintu bafashije cyane cyane nk'abana batarose ubwo buryo kugira ngo nabo ubwo burenganzira babuhabwe mw'ico gihe baba bakiri batoyi. Mbega mutumire wacu murahejeje kutubarira ibintu nyamukuru kandi dusanze ari ibintu bikomeye cyane. Mbega ayo mashyirahamwe nayo muyatera akamo gute? Mbega hoba hari icyo bokongera ku byo bahora bakora cyangwa murashimishwa n'ibyo bahora bakora? Aho murashobora gutera akamo ku mashyirahamwe cyangwa nyene mugatera n'akamo ku bavyeyi nimba hari icyo boba batahora bakora bagishoboye bagikore, cyangwa nimba ayo mashyirahamwe hari icyo atoba yashikako yaragishoboye nabo kugira ngo bagume bashiramwo ingufu kugira ngo bigende neza. Murakoze cyane. Tubiravye nk'ishirahamwe UNICEF irafasha cyane kucerekeye kuja kwishure ku bana hageze kuja kwishure, kubera ko hari nk'abana usanga bakunze kwiga ariko muhira bakaba babona badafise uburyo abavyeyi ngo babajane kwishure. UNICEF irakora ikintu gikomeye cyane ikabaronsa ibikoresho by'ishure, umwana akiga yisanzuye nubwo boba badafise uburyo bwo kumujana kw'ishure arabona yuko leta nayo hari ikindi kintu mufashije, umwana akumva yisanzuye ntabone yuko yikengereye ngo iwabo bafise uburyo buke, akiga yumva amerewe neza kubera leta yagize ikintu yabafashije. Ico ni igikorwa ciza gose. Ikindi naco nko mu bijanye no gufungurirwa turabona leta iraguma itunganya nka cyane cyane no kubana aho usanga bafungurirwa aho hose baba baterereye agacumu k'ubumwe gafadika kugira ngo wa mwana aronke ivyo akeneye ivyahererwa uburenganzira aho abaye. Novuga nti turabakenguruki. Murakoze. Bakunzi bibonesha kure y'ivyiza by'u Burundi, turi mu mpera y'ikiganiro cyacu agateka k'umwana, aho twariko turabira hamwe ibintu nyamukuru umwana ahererwa uburenganzira kugira ngo nawe yisange mu muryango. Tukaba rero natwe tubakengurukiye ukuntu mwadukurikiranye, tukaba kandi tubasaba kuza murashirako jeme ku mavideo yacu mwongera mushirako commentaire, biradufasha kubona kuntu munezerwa n'ibiganiro turabashikiriza. Mwongere muze murarungikirana ubutumwa ndetse kubari hirya no hino baze bararonka izi mpanuro kuko zirafasha umuntu ahaba ari hose. Reka rero tubakengurukire twongera tubatumirira mu kindi kiganiro kizokurikira, kikaba cyari kiganiro agateka k'umwana naho utaha. Radio Television